Amen. Amen. Mama, jewe ubwanjye ndagushima Imana. Ndi wa mama yashinga inkanka kimenyetso umwongera here kuri jewe sinashima. Ubu rero ndashimira Imana kuba nkiri muzima. Ubundi bandi ku mpanda. Ariko ndashimira Imana ko yanyagiye imisi yo kubaho kuko nayibukije ko nayikoreye. Hama kubwanjye ndashimira Imana. Mwongere yambaye hafi, yambereye umuvyeyi. Rero mwongere kinanje gushima naje kugira dufatanye nawe. Kandi umbere umuvyeyi, umbere byose. Kandi byose twambereye inshuti. Sinumva ko nagiye amashengero menshi ariko nubwo narifise nta muntu n'umwe yarashoboye ariko navuye n'umugabo arambwira ati genda hajya nyine hajya niho hari Imana yawe ndashima Imana rero ubu ngomba kuba uwawe ngomba kuba mu ngoro yawe ugakorera Imana ko nawe ndayikorera bisaba neza. Amen. Murabyibuka cyane ni byinshi nabashima ariko ndashima ku isana mukanya kuba nkihema. Je nashitse ngaha mu kwezi kwa 12 ntaho narinze n'ukuri ariko kubw'Imana yaciye muri se w'umwana akaza gukizwa yarahanzanye ndahamenye. Ibindi shimye nuko mwiyo misi yose nta kazi yarafise ariko mw'iyi ndwi tuvuye ngaha demashe nabwira ati Imana wovuze ngo twandike imitwaro 3 bituzengereje nanje mwiyitatu nzenjane n'ibiri mu miburi buri umwe unzengereje wawe ukoze ariko ndashima Imana se umwana nta kazi yarafise yabonye message kuwa 2 bamubwira ati ejo tuzinduke hari moto tukeneye kukurangira wowe nyine kandi n'uzoyikoresha ariko kuwa 2 yarazinduka ngaje rukungo kumende dufamuro ngo tugire tasibire biranka kubera iki nta mahera nta mutafise nta kazi afise ariko ndashima Imana mw'ibyo byose ko Imana yabikoze n'ibindi byakunze dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo dukoreshe umwanya Haleluya. Haleluya kandi ndabaramukize mwese mu izina rya Yesu. Ndavuga ngo ndabaramukize mwese mu izina rya Yesu. Kubyuka kuryama no kuramuka n'ubugombe bw'Uwiteka. Haleluya. Nanje mpagaze hano shima Imana yo mu ijuru imirimo n'ibitangaza yankoreye. Je naragwaye ukuguru maze kugwara ukuguru mbona kumfasha uko nyene kumfata nyene kubyimba. Kwa kuguru kumaze kubyimba ndavuga ati se Mana ibi ni biki? Hacha haza mutoyi wanje asengera hano aravuga ati hari umupasiteri umwe kumutakura nabonye afite amavuta afite imbaraga z'Imana akorana n'Imana yo mu ijuru. Yesu nashimwe cyane. Ndavuga ati jewe nagiye amashengero menshi nagiye mpura n'abapasiteri bagenda bagerageza umuntu bagomba kumukura mu bwiza bw'Imana nta rindi shengero byose uragusengeramo. Yesu nahimbaye ntufe kumbona ukunarageze amasengero menshi ariko umaze gushika ngaha nasanze umupasiteri akomeye cyane umupasiteri akorana n'Imana umupasiteri wuzuye imbaraga n'ubwiza bw'Imana. Haleluya. Yesu nahimbaye cyane maze kugera hano ngera kuri uyu mupasiteri we mpitanzana cya kiguru kingana n'ihiyasi. Yesu nashimwe. Nageze ngaha gusa ngishika ngaha nta n'umwe yankorako n'umutware ntabwo yankorako yavuga ngo kuguru ca guturika. Yesu nashimwe. Maze kugera ngaha rero mpura n'imbaraga za pasiteri umwe yabikora aramaramara bashe ntako nobivuga yo Yesu habwa icyubahiro. Burya nageze ngaha pasiteri akimbona gusa ngira ngo byatanguye kunjya bishoboka. Yesu nashimwe. Imbaraga z'uyu mupasiteri zirakora abakozi b'Imana ba hano bakingorako gusa abambonye barambonye burya nshinjira muri no shengero ninjira bamfasha abantu babiri burya naramenyekanye. Yesu nahimbaye. Mpagaze hano rero nshima Imana yo mu ijuru kubyo yankoreye. Pasiteri wacu Imana izimuhezagire pastor ntabwo nzakuvaho ahubwo nzakurundaho kuko uwazibere yawe akabonana nawe ubazataha ijuru. Yesu nahimbaye. Narabonye imbaraga ziri muri umukozi w'Imana. Imana izimuhezagire imuhe umugisha imuhe umutima we wifuza ahasigaye izimuhe iherezo ryiza kuko nibyo bikwiye kandi bitunganye. Yesu nashimwe cyane. Amashima kwanje mufashe gukomera amashi.
ku mwami Yesu amashi. Sasa rero uyu muntu mumubona atambuka uwari kumubona umunsi yaza byari ibintu biteye ubwoba. Ukuguru wari kugushira nko ku biro, kuguru kuva ngaha kugera hano kwarabyimbye, kurasha kurabenja, umenga bagutetse n'isafuriya, bimwe biteye ubwoba. Nuko gusa dusanzwe tumenyeye abantu twagiye dusengera bajejeta n'inyama bagakira. Igihe kimwe twasengeye umuntu yari afise ikiguma hano mu mugongo, uravye guca imbere wabona n'amahaha, ariko arahebuka ukabona ingene adaruka gutya amahaha, kandi ico kiguma cari kimaze imyaka myinshi carananiranye. Bose kari hehe? Bose ko cari kimaze imyaka ingahe? Mwene wabona uriya mugabo imyaka 10, imyaka 12, imyaka 17. Nguriya ni mwene wabo n'uriya mugabo niwe yamuzanye avuye Makamba. Ico kiguma cari kimaze imyaka 17. Nkimubona gutya nkaraba gutya mw'ico kintu, nkabona imbere amahaha ingene adaruka gutya, naragize ubwoba. Ariko indwi imwe kwigira kabiri yarafunga yarakize. N'ubu yibereye muhira ni muzima, atuma inkungugu, abazimu barapfuye. Undi munsi dusengera umuntu yacitse imitsi yose yo mu mutwe, na skanere yarerekanye yuko imitsi yose yacitse, mu kanwa hadudubiza amashira n'amaraso, ntiyatambuka. Uwo yaraje ava mu bitaro muri Kira, n'uwaramurungitse ari hano aramuriyana, aravuga ati nta kundi aha hantu ibyacu byo kuvura byananiranye nk'abaganga, hakenewe ubundi buganga butamenyerewe, ubundi buvuzi butamenyerewe. Acaramurungika, twamwakiye baje bamuteruye atavuga atabwenge, imitsi yose yacikaguritse. Indwi zitatu yari muzima, n'ubu atuma inkungugu, yarasubiye ku kazi. Bwira mugenzi wawe ngo Imana iracakora kandi irahari. Haleluya, haleluya. Kandi mukuri ubwa mbere sinzi ko mwibutse kugira kuparitaje amarinki kugira ngo habe abantu bariko barakurikirana ibi bintu. Izi ntahe zirakeneye fata. mukuri rero jewe n'ubwa mbere nje imbere y'ishengero ry'Imana, kandi jewe nari maze imyaka 24 nkijijwe. Ninjire muri Fekabu, ntitugomba kuvuga iby'ahandi, vuga iby'Imana yoba yakoreye hano, ariko bwa mbere bikaba bitarakoreka, uzoza byakoretse. byakoretse ngibi. Tenga twaraye muri veye kuri Bonane, nari navuye kuri rya shengero ryajya muri Cibitoke imbere ya zone. Ibyo byaho wavuye ntituhakeneye, vuga iby'ahano. Hanyuma turara muri Benga, hanyuma abakozi b'Imana batubwira ati niba ushaka gukorera Imana sengera abakozi b'Imana. Nanje ko gushaka nari ndakwiyumvamo, nukuri naragerageje muri make nshoboye gusenga, Imana yaranyumviye. Ico Imana yakoze ni giki? Icyo yakoze ngiki, jewe maze kubasengera naciye nigira sinagarutse, mugana naguma ndabasengera ndi muhira. Rero cyanigira kwibera ibintu by'ivangasi. Ivangasi rero umuntu ari bashingira umuntu akibindwa burya ntari imbere y'Imana, kandi sintinya kumubwira ko ari mudayimoni, wenyene n'umudayimoni. Burya rero aho ndiko ndabindwa, Imana yagumye mu bushobozi aho hantu, mugango masenga ndababwira ijambo ry'Imana ryo ngaha, kandi narahimvamo cyane, nkaza rimwe nkacambara igihe. Sinzi rero ukuntu byaduze aho muri Vangasi, hamwe tudahuje nabo, nkasanga jewe haragera igihe umenga ntitubonana, haragera igihe mbona yuko ndagiye ndumva utashoboye kuvuga ibikenewe. cyane yiriwe arakina, hageze ku mugoroba niho barahwera. Dukomere amashi umwami wacu Yesu ko Imana yaciye imukiza.